mwene data tugiye kugera ahantu mu buzima aho twiyumvira ko ari iby'igiciro iyo turiko turaca mu bintu tugerageza, turiko turahura n'ibintu bituruhije, dukwiye kugera ku rwego rwaho tunezererwa imibabaro yacu, dushima Imana iguma yakira ishimwe ryacu. Nivyo Yakobo yanditse mu cete, yanditse igice ca mbere ku murongo wa 2 gushitsa kwa 4 avuga ngo mwiyumvire ko ari ivyo kunezerwa rwose bene data nimwagwa mwibagerageza bitari bimwe, menye uko ibigeze ukwizera kwanyu bitera kwihangana. Ako kwihangana ukwiye guhingura igikorwa cako ngo mubone gutungana rwose, muhinguwe mudahacina kamwe. Amen. Twiyumvire rwose ko ari ibyo kunezererwa. Umvira ijambo Yakobo yakoresheje, tunezerwe rwose iyo duhuye n'ibitugerageza, iyo duhuye n'amarushwa. Hako reaction yacu ya mbere iba kwihebura, hako reaction yacu ya mbere iba kwiyumvira ko Imana itari mu ruhande rwacu, hako reaction yacu ya mbere iba kwiyumvira ko Imana itadukunda dutaye, hako reaction yacu ya mbere ibe kunezerwa, gushima. Yakomeje avuga ngo mumenye yuko ibigeze kwita, ntavyita ibigeragezo bije kutwija, yavyishitse ibigeza ukwizera kwacu. Ibyo duhura navyo by'ibigeragezo bibabaje bihagije gupima ukwizera kwacu. Mwene data, ibyo uri kuracamo utabonera inzira, biruhije, umenga n'icago. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ubinezererwa kandi apare kubinezererwa, byaje gupima, gutesta ukwizera kwawe. Mumenye yuko ibigeze ukwizera kwanyu bitera ukwihangana, kandi ibyo bije kuri igikorwa cyo gufasha gukomeza mu kwihangana. Kandi kwihangana ko ntibigarukira ngaho, ukwihangana kuza guhingura, kuza gutransforma wewe, kugira ngo ubu umuntu uri miyo, umuntu umukristo ashitse ari mature. Tunezereye ibyo ducamo nk'ibigeragezo, aho kandi bidutera kwihangana. Apare kuyo bidutera kwihangana, kwihangana kuraza kugakora kuri gwacako cyo kudutransforma ngo tube abakristo bari miyo. Turakunze kugira reaction iyo turiko turaca mu baje bitandukanye, tukanyuganga, tukumenga Imana yadutaye, Imana yaduhevye, tukumenga isi twubaraye ko tugaheka umutima, tukimira hafi gusubizo, tukarondera uburyo, tukarondera ibumoso, tugashaka ashoboka hose, tukumenga biracitse. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo tunezerwe iyo duhera ibitugerageza. Tumenye yuko ibitugerageza bitera ukwihangana, kandi yabyaje kugeza ukwizera kwacu. Tumenye kandi ibitugerageza bije gukora igikorwa cyo kudutransforma, bitugire mature, twihangane. Bwa mbere twinezererwe, bwa kabiri bwa mbere twinezerwe, kabiri byaje kwinezererwa. Tumenye yuko ibyo bitugerageza bije gupima kwizera kwacu, bidutera kwihangana, amakwera kudutransforme, kutugira muri mature, abantu bakuze mu by'umwe. Bene data, Imana
iragomba yuko tuva ku rwego rw'aho tunyiganze caduta n'ubukristo catwumva umenga karabaye yarangiye, reka nje gushakisha inzira, reka nje kwironderera inzira. Iyi Mana atacimfashije ndayihevye, iyi Mana yemeye bikambako ndayihevye. Imana iragomba ko turengana urwego. Ubundi abari ku rwo rwego ni abana mu buryo bw'impwemu, ariko abantu bari batiyuka, abantu bakuze mu bw'impwemu barihangana ngo iyi Mana sindayiteze ko gusa ko ari gukora ibi, ahubwo n'ibindi bizoza biruta ibi itabikuyeho ntakizonkora kuri yo. Historia ya Yosefu yaragurishijwe, aragambanirwa n'abavukanyi biwe, aja kwa Potifari. Naramuze mu gitabo cy'Itanguriro 3:9 nga Potifari aramwipfuza ngo asambane. Umva ko gusambana nawe bya gutuma CEO duyifata nk'uko biboneka, yaguca nka promotion y'umugore yawe, yaguca mukunda akamukundwa akaza akaronkera kumbura ibyiza byinshi, nuko mvire leta na n'ibyo umugore akaramubwira. Ariko Yosefu yavuze ngo ya ibi ntacyo nkora, sinemera kuryamana nawe, sinemera gucumura, ndemera izindi risike z'imbeko. Yadandajwe n'abavukana. Umugore wa Potifari amushatse nk'abana, Yosefu aramwankira ashamubesha agiye mu gasho. Ariko Yosefu ivyo bintu yarabinezerera, apare kubinezererwa arabyihanganira. Umva rero ndakubwira kubyihanganira kwamushikanye aho Imana hageze igihe iramukurayo, mukura mu gasho, aba premier ministre muri Egypte, muri Egiputa. Uyu munsi turasoma inkuru ya Yosefu tukayigira ko byinshi, nk'umuntu yihanganiye akatera icyitegererezo, yuko turiga nk'ugwaruka, turiga ku nkuru z'abafite kuba dutewe intege, tukuma ko twovuga no twohunga ibyaha by'ubusambanyi n'ibindi kanakaza ngo byo n'ubugingo bwacu. Ariko dukure motivation, dukure iyo inspiration, tuyikure kuri Yosefu. Yosefu yagwanye n'icyaha, Yosefu yihanganiye ibigeragezo, yabyakiriye agashimana ntanyukange. Jambo ry'Imana rivuga ngo maze kuja mu gasho muri chapitre 40 yakomanye ingabire yiwe yagumyikora yo guhishura inzozi, yo gusobanura inzozi, yagumyikora yo gusobanura inzozi, yagumye ari connected spiritually n'Imana. Bene data, mbega iyo tugeragejwe ibigeragezo byo bituje ko tumera gute, twitwara gute? Yosefu ntiyabaye deconnected, kuko ibituza ko bitunyuganze bidukure ku Mana, bitudeconnecte n'Imana. Ariko dukwiye kuba maso, ibije kutugeza, niko Yakobo yanditse, ibije kugeza ukwizera kwacu ntibikwiye kutwara ikibanza Imana ifite muri twebwe. Dukwiye kubineza tukagumana umuhemu yo gushima. Ego ndashonja ko ndashima. Yosefu yigeze aba deconnected, malgré ko yagambanye nawe kwiwe, malgré ko yagambanye mu katefone, malgré ko yapfunzwe akabaho nabi imyaka 10 irenga, ntiyigeze aba deconnected n'Imana, yagumye ari connected n'Imana. Iyo munsi turiga Yosefu atwera icitegererezo, turumva inkuru ye tukareba ngo Imana ishimwe bwa Yosefu. Ariko natwe uyu munsi hatatu turacamwo, turi mu kibanza Yosefu yarimo kiya gihe bamudandaza basaza biwe, turi mu kibanza Yosefu yarimo kiriya gihe muka Potifari amuhemukira. Ariko turiko twitwara gute? Mbega batuzi inyuma yacu hazotwigira kwiki? Ni uko twitwara uyu munsi
bidefinisa inkuru tuzosiga nitwaba kuva mu isi. Rero nje ngo ukumbwira uyu munsi, marge ziri kuracamo, marge y'intambara, marge y'ibigeragezo, ntiwemere kugerageza bikunyuganza, itware muri byo bigeragezo, ariko ishimana imara imana. Abantu babona imana muri wowe, abantu bumva ishimwe ry'Imana muri wowe, abantu bumva uvuga ibikorwa by'Imana bitangaje, abantu babona ubuzima bw'Imana butera buduga muri wowe, hakubona wanyuganza, hakubona wateye ekilibre, abantu babona uri ekilibre mu Mana. Abantu bazovuga ngo naka ahantu yaraciye yitwaye gutya aranesha, nanje ngiye guca ahantu ngiye kwitwara gutya kuko naka yarabishoboye, nanje ndabishoboye. Bene data, icyo nicyo kintu gihambaye, kuko ibitugerageza bibije kugeza kwizera kwacu, kugira ngo dutere kwihangana, kwihangana guhingurirwa cako, kugira ngo tube abantu bakuze mu kwizera. Si icyo gusa, kandi kano kantu dusiga inkuru, abazokumva ibyacu baze bizera Imana, baze bagumye kugakiza. Tuma ngo Yosefu yarababariye basaza wiwe, bambe barumuna wiwe, marge ko bamudandaje, marge ko barapanze no kumwica, ariko arababarira. Tuye kubabarira, tubyiga tujye kuri Yosefu yagize inkomezi zo kubabarira. N'iri jambo nashaka gusangira muri kiganiro cyasingana nacu uyu munsi. Mu byo uri kuracamo bicemo, ariko Imana ishimwe ryayo, Imana ibyigomba, Imana nibyo ishaka, nibyo ushaka ko mu byo turi ko turacamo bibabaje, tugume tubicemo, ariko Imana ntite ikibanza muri twebwe. Ngiye gusengana nawe mwene data. Ashobora ko wanyuganje mu byo waciyemo, ashobora ko wanyuganje muri situation kanaka z'ubuzima, waciye mu Yosefu yewe yaraciye, abantu baraguhemukiye, kubabarira biranka, gumana kutababarira yakunyuganza, badekonekte n'Imana, usubira mu isi, usubira mu byaha, badekonekte n'Imana, uri ubaho ubuzima bubi kabisa, urihora. Mwe mwiza ugusubira kugaruka, ibyakugerageje, biriya byakugerageje byari bije kugira ngo bigeze ukwizera kwawe, bigutera kwihangana. Apre gutera kwihangana, bigusigura umuntu uri meyo, bigusigura umuntu uri Matiyo. Ngiye gusengana nawe, ngiye gusengana nawe, kandi uri kuraca muri ino periode. Imana biguha inkomezi zo guca muri ino periode, uhagarare neza, abantu babona Imana mu buzima bwawe, nk'uko tubona ibya Yosefu uyu munsi, n'abandi benshi tukizera tugashima Imana ku buzima bwawe. Nawe benshi bazo bizera, ashima ku buzima bwawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndasenge mwene data yadevye kubera ko n'ibimugerageza bikamuremera, abantu baramuhemukiye, biramuremera, aranyerera, arabana mu byizerwa, aja mu byaha, aja mu isi y'ibyaha. Ndamusengeye mwene data, umubabarire mwami, umwongere inkomezi ahari zo kubyuka. Impamvu ino message ije ku bugingo bwiwe, impamvu ino message kugira ngo yongere kubyuka, yongere guhaguruka, yongere kwegeranya inkomezi, asubire atora umukuza, atora icumu, yambara impuzu zo kurwana, asubire mu rugamba, akomeza urugendo. Ndamusengeye umugire neza. Oh no, puissant Jésus. Ndasengera mwene data ariko ari inkomezi, ndasengeye mwene data ariko ari inkomezi, mutwe ariko araca, ndasenze mwana, umuntu wese ariko araca muri periode imeze ni Yosefu yaciyemo, yo guhemukirwa n'abantu, yo kubeshwa, ariko kazi yabeshewe, reka ntibinyuganze relation afitanye na, ariko ace mu ariko araca mu kadenderezo no mu bindi, ico agumane
impwemu yo gushima, agumane impwemu yo gushima. Ngo ndiko ndacamwo n'ivy'akanya gatoya, igihambaye ni Kristo ari muri jewe. Singomba ko hari ikintu cyonakana na Kristo ari muri jewe. Ndasenze Mwana, udufashe mu izina rya Kristo Yesu, mu izina rya Kristo Yesu. Mpwemu yera dufashiriza ahantu, mwene datrika ahantu dufashiriza ahantu. Ono puissant de Jésus, ongera inkomezi uri hagina dende ukigwa mu izina rya Yesu Kristo senzemo. Amen. Mwene data, komera ushikame, ntuyuganye. Ivyo uracamo nibije kugiza kwizera kwawe, bigutera kwihangana, kandi kwihangana kugusiga uri mature, uri umuntu ushitse ukuze mu buryo bw'imwemu. Yesu aguhezagire.